bamwe baravuga ngo Fani yivye ngo yarivye abandi ngo Fani ngo byinshi byaravuzwe nta nivyo nkeneye gusubiramwo, lakini waliongea wengi ni wenye akili shafyatuka, kwa sababu kama akili haija kufyatuka huwezi kuongea kitu ambacho hujapeleleza ujue ukweli. Kitu kama unataka kukiongelea jua umesikia nafasi ya mtu wa kwanza, muulize na wa pili. Hii kitu kikoje, sio uchukue kile cha kwanza ndio mtu unaongea. Ababitinye nabazi umwuga. Kuko deontologie ya journalisme mugenzi wanje araza kugira icyo babwiye, nta mumenyesha makuru abinkuru. Je nawe mumenyesha makuru mugenzi wanyu ntawo byari bisani kugira mungiri inkuru. Cyo tuma abaza mwuga babiretse. Nta mumenyesha makuru abinkuru. Ahubwo muhamagarira ahubwo kumugwanirira. Bimaze kugenda uko ubutungane uravuga ati ko mutumvikana ibintu bitegeza kuja hamwe. Ha mu butungane bukore. Nta minote nagiyeko, nta gasho nigeze njamwo, yani kuko ntihari affaire penale, yari affaire civile. Ni lazima imani ifashe kandi lazima mbandanye ntera imbere. Gusubira inyuma n'igikunda. Mbandanye ntera imbere. At least mpaka mfuye. Abakeneye kubona DJ Fani atakiri nka DJ Fani. Labda wanikorogea sumu. Nyamurango wa Fani afise nombre de parts sociale siku imigabane ingana na 50 undi wa kabiri bayisangiye ni Maisha, irindi ni Life. Ndabaramukije nanje murakomeye ego turaza kuvuga mu ndimi zibiri kugira dushobore kumvikana ko ndazi special nka platform show hariho benshi bakurikana ari Giswahili, benshi bumva Giswahili batumva Kirundi, ama mu ndimi zibiri zose ndi tayari kubishura. Hama ndabashimiye kwanza kubona mwitavye kama kino munsi ko na muri ngaha Imana bayidagire. Hama turi kumwe na Ivan ari muri association ya journaliste culturelle, hari association ya journaliste culturelle mbabamwe mutari mutazwe muyizi arimwo rero ari ngaho nakanda mu mwanya nawe baramutse. Tugira amahoro murakomeye. Nanje ndumwe mu bamenyesha makuru bitaho cyane imico nakaranga ndemaze imyaka 10. Hama nanje nkaba nashimye kuza gushigikira kino gikorwa. Muzi yuko igikorwa sici wacu sici wanyu ni cyatwese, ni cy'abantu bose bakunda Alikiba, ni cy'abantu bose bakunda umuziki ndundi, ni cy'abantu bose bafise inyota niyo guterera kugira bashobore gufasha kugira turabe entertainment yuko mu Burundi yoshobora gutera imbere aho twari turi turako twotera imbere nk'ibindi bihugu byo muri kano karere. Murakoze. Ego iyi conference irimwo imice myinshi, hariho benshi bivaye n'ibirihe duhitiyemwo bagiye bandondera Fani turakeneye ikiganiro mugakwa nari busy cyane ntibyashobora gukunda bavuga ati hari ni murindire buca ndabatumako. Novuga yuko conference ya show ya Alikiba si muga izoza adoshika nga le 22 chez tubakoranya le 24. Iyi rero irimwo byinshi, hari babonye video nambaye urushungi bamwe baravuga Fani yarongowe atatubwiye, hari n'abandi telefonati biko birabera hehe tuze uko mengo na mfite ico nahishije mugabo sinashimye kugira ico mvuze ndavuga nzogira ico mvuze. Hari n'ibindi byinshi novuga ko muhawe ikaze kubaza icyo cyose mwari mufise mu mutima mwari mukeneye kumenya kuri Fani na DFTV. Akanyani gwani mudani wako yenu kwa waongeaji wa Kiswahili Waswahili wenzangu. Reka mpere kubashitsi uwo mjournaliste muri Izere radio mu Rumongera. Okay, video mwabonye nambaye rushungi ntago ari mariage y'ukuri, nariko ndakina filme yitwa 6 days habonetse mu nambaye rushungi kandi ni filme nari nifuje kuyisohora mugabo hace hasohoka filme ya mugenzi ya bagenzi bacu muri Bujahi TV Nobela. Turabona ko mengo ntizosohokera rimwe tuko turagora abantu
reka tubanze turindire basohore hama natwe dukurikire nta kibazo kuko akazi turagasangiye twese turi bamwe rero umva ni filme yitwa 60 days igiye gusohoka vuba aho nabonetse nambaye rushungi mugabo ntabwo yari mariage y'ukuri gukina filme kandi murambagije ngo bigiye kubandanya genda umuntu novuga ko mfise ingabano nyinshi maybe n'abandi batari bazi nibuka nkiri moto ko nakina amatriatre mu rusengero urumva yuko gukina filme birajanye n'ibintu usanga dudatinya kamera cyangwa udatinya kubona hafi y'abantu umva uzoba afise filme yose yateguye zondondera cyane arondere mvano mutazaji kugira ashobore kubana kugira igikuru ni ya ntumbero nyene yo kubandanya twerekana yuko mu Burundi dushoboye ntituzumwe turakurikirana amafilme yabo hanze nkomego bijya bakina twe ntavyo twokina twobishobora kandi twobikina neza kandi abatukaryohera abarundi bagenzi bacu nkabura umwanya bivaye n'ivyo nari ndimwo mugane ndavuga nti ifore ko ngira conférence de presse ndabahurize hamwe mu bibazo byose ndabyishurira hamwe tabwe imaze kugurishwa deje cyambere ni production ya DFTV ikindi nibaza yuko mwese dusanze tuzinanye sikwagi mbinafsi hata kidogo ikintu ndakirose ndakunda ndagisangiza n'abandi kuko baba barashize mu bwenge bwabo bashize mu ivyumviro bashize mu ibiki même si no barije natanze amafaranga kugira ya film ikine ikintu barije no banaragize ivyose mugabo hariho mind zakoze kandi mind z'umuntu nizo burya nibwo butunzi bwa mbere babukomeye rero wumva je ntizogurishwa ngo amafaranga yose ngo ajye mu mufuko wa fani oya izogurishwa umuntu wese azi ko afise igikorwa yakoze na novuga n'umudirector wacu Logic Jamal asanzwe akora muri DFTV mugabo iyo filme iyo filme twakinye ntaho bisa na contrat afise muri DFTV umva bisiko ko nawe iyo ico kintu kibonetse pati iwe irahari nkawe nibaza yuko ayo izo ni mvugo beshi barabivuze ababitinye nabaza umwuga kuko deontologie ya journalisme mugenzi wanje araza kugira icyo ababwiye nta mumenyesha makuru abinkuru je nawe mumenyesha makuru mugenzi wanyu ntaho byari bisani kugira mu ngiri inkuru cyo tuma abaza mwuga babiretse right hama kuba biri mu rubanza exactly reka mpereze ndasigurire acembe umwanya Iva DFTV yari muri societe yitwa Music FM yari ishani nk'ishami hakaba harimo n'izindi mva ni societe yari ifise abasosiye babiri societe yari ifise abasosiye babiri societe nibaza murumvisha ico gisigura inishira hamwe y'urudandazwa rw'abantu babiri abanyamitaye babiri reka manda mu mwanya gatonya basomere stats kugira mu mera gusigura ico stats yavuga kugira mumve yuko abavuze ngo bamwe baravuga ngo fani yivye ngo yarivye abandi ngo fani ngo byinshi byaravuzwe nta nivyo nkeneye gusubiramwo lakini waliongea wengi ni wenye akili safi atuka kwa sababu kama akili haija kufyatuka huwezi kuongea kitu ambacho hujapeleleza ujue ukweli kitu kama unataka kukiongelea jua umesikia nafasi ya mtu wa kwanza muulize na wa pili hii kitu kikoje sio uchukue kile cha kwanza ndio mtu unaongea en plus sasa kitu nataka tukasema vile vitu vimenipaga na vimenifunguaga mind fulani mimi niko mtu ambaye nilikuwa napokeaga message sana fani nakupendaga fani napenda kazi zako bla 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 na comment nyingi lakini nilirudiaga kuangalia comment za watu wengi ambao walikuwa na comment kwenye ile issue nikaishiwa mtu ulikuwa mkutananaga naye mnaongeaga anashinda kukuuliza wewe ajue ukweli ndio anaenda kuongelea kwenye mitandao hiyo imenipaga fundisho nijue ni watu gani ambao naishi nao unaona so hamna kitu cha kusema sijui ni ngoja aongee mwenyewe Ivan okay imbere ko mvuga ibi nashaka kuvuga gato ko kintu yaje kuvuga kijanye ko nta mumenyesha makuru abinkuru ahubwo muhamagare wago kumugwanirira mu gifaransa bwa l'élange sale on se lave en famille siko kubera iki mu gisoda iyo umusoda agize ikosa batamutwara muri yaje amaparke tumenyereye abandi bantu bose bajamo ni kwero basama banga babashaka kunyegeza kugira ntihagira abandi bantu bumva ibiri kubirabera indani wajeje umutekano natwe bwirero n'umuryango hako naka bamwararaza go nitwe bwaho tuzigenda tukamufuka agashambara ndabesha no musi wo kumva umuvyeyi wawe mu bavyeyi bawe kumbure naho yoba twagwa
no gukunda anyoterwa cyane siko gukunda kumbure inzoga hama mukumva hari abantu bariko baramuvuga nabi kubera eske byo kuryohera kumva ko nawe uri kuraterera mu kumuvuga nabi kwirigara kwishura aho ukorera ndetse n'ahandi. Excuse mugabo karakana kugira tubereke yuko duhamagariwe ahubwo kumugwanirira, duhamagara ahubwo gufatana mu nda tukamugarukirako tukaraba mbega nigiki twomufasha kugira ivyo ariko arakora dushobore kubishigikira naho nivyo byoshoboka ugasanga vyibwe cyangwa ugasanga birafite ukundi kuntu vyagenze sinzi ko muriko muranyuma cyo shaka kuvuga. Hama rero tubandanije iyi Muziki FM ni societe yose ifite ukuntu itunganwa murabizi hari amategeko y'igihugu hari amategeko y'abantu babiri bagiranye ivyo bita ama contrat siko ariko rero isosiyete kugira ibeho biragusaba ko waciye kwa noteri bikagusaba ko waciye mu kigo kijejwe gufasha abanyamitahe ivyo bita API agence de promotion et des investissements murakizi rero ivyo byose rero bisaba kandi ko ufise manife bisaba kurumva ivyo byose n'amastatut urelabora ugakora hamukatwara kwa noteri noteri akagusinyira agakora akazi ka noteri yuko ivyo bintu hari ivyo n'amasezerano siko niyo umuntu ashaka kubakana n'uwundi ntibagira amasezerano baba baravuganye hagati yabo mu nyuma bakagenda imbere ibyo bita etat civil n'amasezerano y'abantu babiri. Rero imbere yanje hariho ivyo bita baraciye kwa noteri nkuko ngaha tubibona hari igenekerezo ry'indwi ukwezi kw'icenda muri 2018 mu mwaka w'ibihumbi 2018. Rero statut murazizi ukuntu ziba zimeze barandika ko inimero ryari uyironkeye mbega wayironkeye muri kwa noteri wahe muri commune iyihe aha ni muri commune Ntahangwa handitse ko Madame Nyamuranga Fanny Seni ni karanga muntu murabizi carte nationale d'identité numéro 210 agakwego 91 akaburungu amajana 260. Rero tubandanje tugega cyane kubandanya murabizi ko kwa noteri barashira ko ibintu bavuga ati okay ni nakana nakaje ariko tugiye muri api rero no muvuga ati umutahe mbene wabande mbega yishira hamwe rigiye gusangira inde nande mbega bazanye uburyo bungana gute mbega azanye ivyuma mbega azanye ubumenyi mbega azanye amafaranga mbega azanye ubundi butunzi murabizi siko. Aha rero kuri ico twokwita ikigabane ca kabiri canke chapitre ya kabiri abaza gushaka muze kubikamera siko mu bikamere gusa kugira mubone yuko ntariko ndavuga ivyo nifonde ariko mfise hano ndiko ndabikura. Rero ku kigabane ca mbere byo bita ama denomination mbega siège izoba hehe mbega objectif inumbero ni yihe birimo nga nuko kuri article ya 3 iyo bita ingingo ishira hamwe rizokora ibiki ivyo bita ama service publicitaire izodandaza izoja kugira hamigene ivyo bita ama couverture événementielle ivyo byo murabizi kukuvra ama anniversaire ama mariage n'ibindi byose biri muri événement ndiko ndageze kunyarutsa. Rero kuri chapitre ya 3 ok là ça va reka ndabasome. Statut de la société Muziki FM des personnes à la responsabilité limitée SPRR entre les soulignes Nyamuranga Fanny Life Maisha. Il a été convenu de créer une société de personnes à responsabilité limitée Muziki FM régie par la présente statut et les lois en vigueur du Burundi, spécialement par la loi numéro 1/09 du 30 mai 2011 portant la code des sociétés privées et participation publique. Chapitre 1. Dénomination, siège, objet, barre, direct. Article 1. La société prend la dénomination de Muziki FM SPRL. Article Yakabiri. Article 2. La société sociale établie à Bujumbura Mairie, commune Ntahangwa, des succursales, agences et bureaux peuvent être ouvertes à tout endroit du Burundi, sur la décision de l'Assemblée générale. Article 3. La société a pour objet services publicitaires, couverture des événements. La société pourra, en outre, s'intéresser par la voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière et autrement. Tout autre groupement
ayant à tout autre en partie un objet de nature à favoriser celui de la société. Article 4. La société est constituée par une durée indéterminée. Chapitre 2. Capital social, part sociale et sanction. Article 5. Le capital social est fixé à 1 500 000 francs mbou. Il est représenté par 100 parts, 100 parts, d'une valeur nomination de 15 000 chacun. Ce capital est réparti comme suit. Associé, Nyamurangwa Fanny, afise nombre de parts associales, siku imigabane ingana na 50, 50. Undi wa kabiri bayisangiye ni Maisha, irindi ni Life. Bafitanye imigabane ingana na 50. Reka nsome ya nyuma. Les parts sociales ukuntu bagabura imitahe bishaka gusa n'ibiri hejuru nico kimwe uretse ko gusa nabasanga ndiko ndisubiramo. Okay, urakoze cyane Iva kuri ico kibazo kwa hilo swali ndio nilikuwa nataka kujibu. Inbaza yuko idea yo kugurira radio sinayigize maze kumenyana na Life. Muri buka 2016 narafashe indege nja muri Tanzania ngiye kubonana n'umuhisi Ruge Mutahaba. Hamwe bibya 10 nitabavyibuka abo bavyibuka barabikurikana muravyibuka. Hamwe 2016 nagiye kubonana na Ruge Mutahaba aho nari ngomba kumenya imbega amaradio yunguka gute. Kumbona nga mu Burundi tuguma kuri meme ligne utabona mengo nta karusho kanini. Nari ngiye kubaza rero kuba abo bandi bateye imbere menye ukungene bobo bunguka kujyanye radio ko yari indoto yanje kuva kera kuzogira media nini, media ifisi radio na televiziyo binini cyane wanashaka kuyisi. Niho nagenda kubana na Ruge Mutahaba ngiye kumusaba impanuro no kumusaba bije bigenda gute, umuntu afisa yayiyunganganya gute, byinshi gutyo oye ngerageza kubikurikiranira hafi. Rero urumva ko iyo ico ciyumviro nenda gifise kuva kera. Ku buryo buke nari mfise natubuza kuba mfise umu associate twokorana kugira yumva ko nzi yo ide. Icambere ni kuba wokora business ni kuronka umuntu abitahura. Aho nararuse umurundi ava mu Buyenzi yitwa Musomari, mashaka kujya Instagram ye mukamubona, numu ex manager wa Q-Boy. Turemezanya kubikora narambye ati wewe ngenda uhagarikire ibyo mu Burundi kubera mu Burundi urazi kuba hariho processes kugira ushinge media ushinge radio, hariho kwandika projet kemererwa ari wakuru kagenda urihe genda ugira ibi iyo byose. Rero uyo Musomali arambye ati jewe ko ntari mu Burundi genda ukurikirana ibyo bintu byose bikamara ubirihire byose ubirihire hama uzuranyereka ku marisite amaresi y'amafaranga wagyurari ha ugenda uraca hose. Hamajendi nzokwereka amafaranga na nguze mw'ivyo ibikoresho bibaye dutwotanguza hamanze tu balance amahera uzo wakoresha nzoba nakoresheje tumenye ko tutangira gukorana. Rero ndavuga ati okay nta kibazo. Rero mu nyuma niho twamenyana n'umuhisi Life. Imana mwakire mu bwami bwa kandi komeze kumuburukire budashira kuko byara umugabo w'ejo njani jambo. Tumaze kumenyana niho yavuga yambaza ngo uri muri Tanzania, ndabona wa post ziri muri Tanzania ati ndagiye kugira ibintu ngo naje yo ndayingo ndayifise ngo mugabo ngo kwa ngo ntaraza mu Burundi ngo sinzi ibintu byo mu Burundi kungere bimeze ndabandi oya ni bisanzwe bimegenda ukuntu okay sawa. Rero acha bandanyaranye accelerate kumanyirikira Facebook nabashaka ndaza kubereka ama message ya mbere itariki 7 z'ukwa kane mu 2016 aho nari muri Tanzania. Tukavugana kuri Facebook, tukavugana mu nyuma asaba nimero wanje WhatsApp then ndayimo. Tumaze kubana tuvugana uko niho yabyinjiramo cyane uko ashaka kuvuga. Nanje rero ndichatse ndabalance ndavuga nti gukora ino radio ego Ilevre Musomali ari kuri tele Dubai, ratko Dubai hari ikintu cyose umuntu abarondera. Mugabo iyi domaine si domaine yiwe cyane kuko usanga ndiko ndakora nkakora jenyene muri societe
ugasanga we akenisa tugabura inyungu ari je nakoze cyane mugabo uyu wundi life yabyari ibintu byari idea ari muri we yarabikunda cyane ranegera kandi bimwe mwe yaranavyize kuko yari n'umu director ara shooting ama video ndaba n'uyu wewe twona afashanya mu vyumviro iyo nyungu yo ubwo buhombe yo nabubona faster kubera ibintu abizi cyo kimwe nuko nomene ku mutwe dukora n'undi muntu so nca ndandikira urwandiko Somali ndamubwira ati rero life acaza asubirira mu masezerano he dufitaniye jewe n'uyo Musomali basi cyabigenda gutyo rero naza kubona ngo kumbuga ngo aheze turiko turisuganya kugira dutangure niho yitaba Imana umwaka wose urahera ibintu bibitse bimwe biko birononekara kwa jeje nyene urazi ko batani ingufu nari fizo kubandanya bivanye n'amaherasyo twari dufitaniye numva mengo nabaye desespere mugabo injiri kambwira nimba yaragukunze cyangwa nimba yarakumenye ni kubera akazi wakora eza kuba uri umwirimizi yari kugukunda ko ubwirimizi bwawe mugabo ico kintu wakora nico yakurondereye so you have kubandanya ukora niho navuga ati mbo aho sense kuri no societe yacu mva ko yarimwe amapoint yo gukorera ko like nk'atatu hariho gutunganya ibiteramo hariho gukora ama publicité ko niyo muziki FM radio rero yari kuzoba maze kwitaba Imana mva sashaka kubibandanya je nyene sinashaka kuronka umuntu twogira nandavuga ati no societe mu association yari tavye Imana ntibisigura yuko ndamaze umwaka wose atakintu kimwe ndakora ntakora bibitsa ahantu bike mu byo twari tumaze kwegeranya ndavuga ati ntago ibintu byoguma byononekara bifa kandi societe mu association yakiriho kandi mfise ico no kwita procuration yari yaransigiye akiri nga mu Burundi mugihe ntahari razi ko yo muri abasosiye babiri umwe adahari asigira procuration mugenzi we aturafise gukora igishoboka cyose ku bwa societe yacu then tukabandanya kwamba rero umva umuryango we twari dufitanye ubucuti umva nta bintu birebire umuntu azaba kuyumvira bikabije ndavuga ati no gukora iradio sa bintu byinshi ko twari tukiri muri CNC duhaye autorisation twacha dutegereza kwitwara muri RCT umva RCT nayo iyo process nayo twari bwagereko RCT kandi niyo batubwira ati hakenewe transmitter imeze uku kubera ni ntushaka kugura transmitter cyangwa emetteur RCT itabahaye ruhusha kuko niyo imenya puissance twokorera ko nga mu Burundi basi rero kumva bya bimeze uko umva umwaka urahera ibintu bitangira kononekara insinga zikabora ibikimwe nivyo kwa byari bitahanu ndavuga ati fo ko nkora akantu gato rero ejo bundi nanagiye kumona mbona umuntu ku ma réseaux sociaux ngo baje ku mwaka nibi ntaco nawe rose mvuga kuko igihe cyose murazi yuko ntashoka mvuga sinkunda sinovuga kuko hagi Imana yaduhaye ubwenge butandukanye umwe afite ubwenge Imana yamuhaye rero umva ntushaka kubona ngo kana kakoze ikire kananje ndagikore ndabona ko bagiye hamwe kandi ku kiganiro yirondereye si kuvuga ngo ikiganiro bamurondeye ku kiganiro yirondereye umva bisigure ko yari afise nabandi bantu inyuma bamufashije bose badashimishwa no kubona intambwe Fani yagezeko bari bakeneye kurondera ikintu cyokorwa kugira bancafuze banyicira izina bantukishe mwene ivyo oyi interview yararondewe kuko hari nandi ma televiziyo yaciyeko mu kiganiro ngo mbavuga ibi nibi haro rero bamwe mbwa ati yatwe ivyo ntavyo twokorako arageraho gihe ahabwa interview handi hantu mugama muribika ko mwabonye ko iyo interview tamaze n'imisi ngahe baciye baba oblige kwifoto rero nababwira yuko hari ibintu bimwe muri urwo rwaruka turimo muri ino aje turimwo dukwiye kwiga kumenya kuvuga kwiga kumenya kuvuga ikintu mbere iki kintu ndakivuze bigende gute so rero bimaze kugenda uko ubutungane uravuga ati ko yamutumvikana ibintu bitegeza kuja hamwe mu butungane bukore nta minote nagiyeko nta gasho nigeze njamwo yani kubo ntihari affaire penale yari affaire civile yari commercial yari societe umva nta murumwe yari kunantororiza y'amafoto yo mwabonye ngo nambaye minote ngo nagize iki nta ibyo bintu bigeze binahaba n'umunsi warimo nuko rero ibintu bimeze hama ubu rero turacyarindiriye yuko sentare igira icyo bivuze ko kuko yaza kuba
ibona yuko hari ibintu bitagenda neza kuko murazi ko uruno rubanza rumaze at least amezi 3 umva hose baba bakiriko baratoratoranya ibintu bavuga ati okay turabonye ibi umva rero society isazi ifise na nife registre commerciale ndicho tumana ntashobora kuronka ikintu ndabivuga ko impande y'abantu kuko naraherewe kubona ibintu abantu ko barandika nkabona nk'umuntu nahora nsanzwe nzi turamukanya neza afise n'inimero yiwanje akananirwa kumbaza fa nimeze gute mbwa nkabona ku social media bla 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 ndavuga ati okay fine bo DFTV rero irabandanya ndazi yuko mose mubibona nta gutuze duhagarika ibiganiro twabaneye dukora kandi murabona ko dukora n'ubu rero aho kubereka yuko ibikorwa biriko biraba iri muri ko mubariko baratunganya DFTV fatikanye na DJ Entertainment nibo bazanye Alikiba mu Burundi sigure ko indoto je yiwanje gukorera cyabandanya nobody ashaka kunstopinga jewe ndiko nkora ikintu kiri muri je sinkora ikintu kwa nakibonye kuri kanaka nkora ikintu kiri muri jewe so nkora ikintu kiri muri jewe ni ku masengesho y'abantu bamwe batahura ibintu ku masengesho y'abavyeyi banje bamvyaye ni lazima imani ifashe kandi lazima mbandanye ntera imbere gusubira inyuma n'igikunda mbandanye ntera imbere at least mpaka mfuya wekenere kubona DJ Fanny atakiri nka DJ Fanny labda wanikorogie sumu kuko ntitwavugana nawe kuva umuhisi tabimara je ntitwe tuvugana cause nta kuntu wo kwibaza womenya umuntu yagufashije umuntu yagukuye muri kino gihugu akagutora mu kindi urazi nk'umuntu agutwaye mu kindi gihugu abantu bamaze kutembera barabizi Tanzania ni igihugu cya mbere kigoye kubamo kuko n'umubanyi arajya kuraba umubanyi muba muri kumwe urashaka gusonza we akaba ariko arajya kandi muko murarabana mbere unashaka ngatera inkuru umwe mbwa ariko aramiragura umuntu yagutwaye ngaye imagine umuntu yitavye Imana harahera indwi batarazana ikiziga indwi zibiri tugandaye muri famille nta musi n'uyu yigeze ashika kandi ari ngahi Bujumbura none uyo muntu weza mubo uvuga niki tubona yuko muri ushobora ko mandi ziwawe niziwiwe ntibijanye none mugiye mandi zitajanye mumva muvuga niki je ntitwigeze tunavugana na gatonya kuva mu kwezi kwa kabiri ku mwaka wa 2019 twigeze tuvugana umva je sinabashaka kumenya ibiri muri we sinashobora kuvuga ngo ndagiye muri mo ndayimukuremo atavyonzi ataki nta kintu na kimwe narinzi kandi ciza nuko hagati y'ibikorwa vya jewe nawe nta cyabana cyari gihari kandi ataranapfa wenyene Live TV yarayihagaritse abawa babizi ni mu mbeshozi yarayihagaritse kuko umva je nari fise DFTV kuva ntaramumenya bambe DJ Fanny TV kuva jena tutaramenyana DJ Fanny TV yari hari kandi hariyo n'ikiganiro mugiye kuri YouTube mu video ya mbere mwoyibona yuko murayizi ni video tutaranamenyana umva DJ Fanny TV yari hari nawe azana live TV nka live TV rero mu nyuma mu bakozi biwe sinzi ibintu bitagenda neza kuvuga yavuga ngo ndabahemba muga ntibakora je sinari ntitwakorana muri ivyo bintu rero umva abahemba badakora sinzi ivyo byabaye arayihagarika cavuga ati reka Foxing na Music FM ndabona ko ibintu bizoba bimena umutwe hama kuvyerekeye UNDI jewe akiriho wenyene nta nubwo nari nkiri muri UNDI yari hariho ikintu cyari kimaze kuba je nawe ubucuti burengeje cyabona ko mengo sinshobora kubana yamvugana naho niyo misore arambye ati reka ndondere wundi muntu ahagararira UNDI mimi nimeenda kumtafuta kama kwanza Ruga alikuwa legend Ruga alikuwa ni mfanya biashara special kwa kufocus mambo kwa mambo ya media wako na Radio Clouds walikuwa na zingine nyingi tu Tanzania na Kokona TV na FM so mimi kwenda kumtafuta nilikuwa nakwenda kumtafuta kama kumuomba ushauri cause nilikuwa kuna business unakuwa unaipenda lakini hujui hii business inafaidika kivipi tokana na nchi ambayo tumo unaona siwezi kuwadanganya mtu kama umezaliwa Burundi kwa kulia Burundi kila kitu Burundi kuna sehemu ambayo uwazai kufiki lakini ukienda kuwatafuta hao wengine wanakupa na njia gani za kuweza kujiendelesha kwenye hiyo business biashara ya media mimi ni biashara ambayo naipenda toka niko na miaka 6 nilikuwa namwambia mama nitakuja kuwa mtangazaji tena mkubwa kwa hiyo ni vitu ambavyo navipenda sana kwenye damu yangu nilikwenda kumtafuta nilimwomba ushauri akanambia okay tuone population ya nchi yenu nikamuonesha wavulana ni wa kiasi hichi
wasichana vyote ni hivi. Entertainment yetu iko kihivi. Ili anaambia wewe fanya hivi. Kwa hiyo amenipaga ushauri kwa kuweza kuendelesha radio yangu endapo itaifungua. Nilikuwa bado nipo kwenye process, nilikuwa sijawaza kuifungua. Nilienda kwa kumwomba ushauri na namshukuru na pia Mungu amlaze mahali pema peponi. Hakunikataa kunipa nafasi ya kuongea au ya kunipokea kwa sababu nilikuwa natokea Burundi, hanifahamu nini, lakini amenipa nafasi nikaongea yaliyopo moyoni mwangu na akaniambia okay, unaweza kufanya hivi, na sijachoka. Baadaye hata hiyo yote imeshaga kuwa nimemtafuta Joseph Kusaga ndo tumeikaa nikamuonyesha project zangu. Aliniuliza una miaka mingapi? Kati nilikuwa na miaka 26. Akaniambia una akili kubwa yani. Ndio hiyo jina la akili kubwa litokeaga. Hivyo naambia tuna akili kubwa. Nikasikia kama mimi mwenyewe nimekapenda kwa sababu nimemuonyesha project zangu. Nimeenda nikamuonyesha project zote. Kwa hiyo ilikuwa tu ni ushauri kwa kuweza kuingia kwenye hiyo business. Ni kama gisi mtu anaweza kumtafuta muuza nguo ukamwambia bana mimi napenda kuuza nguo lakini sijui mnafaidika kivipi au sehemu gani ambayo mnarangulia nguo zinakuja kwa bei nafuu ambayo itanizaisha mimi kufaidika tokana na mtaji wangu. Kwa hiyo ni kama ushauri amenipaga tu. Kuhusiana na movie kama nilivyosema nipo najaribu kuongea na watu wa Azam TV ili waweze kuichukua. Na wao kwa kishaichukua siwezi kusema natoka lini kwa sababu mkataba unakuwa kwa wao ndio wanajua maamuzi ya kuhusu filamu. Hadi mkataba wao utakapoisha ndio mimi naruhusiwa kuitangaza kama mimi au kuiposti sehemu ambayo naitaka au kuifanya chochote, lakini before sijamalizana nao siwezi kusema itatoka lini kwa sababu nitasema kusema itatoka kesho au kesho kutwa msiipati ikawa iko Azam. Mimi nitakuwa sina mamlaka kwenye hiyo movie, unaona? Kwa hiyo ndo nasubiria niendelee kuongea nao tukikubaliana right. After mkataba mtajua inatoka lini kwa hiyo iweze kufikia watu wote. Yeah. Na uliuliza kuhusu kushinda au kushindwa. Hii kesi hamna mambo ya kushindwa kwa sababu ni kesi ambayo iko wazi. Ni wao kukubali kuendelea kufanya kazi na mimi au kukubali mimi niwanunulie nafasi yao au wanunulie nafasi yangu. Hamna sijui kushinda. Ni sio kesi eti ya kuungaunga, ni kesi ambayo ipo right, makaratasi yako. Ni kampuni ambayo ilikuwa inajulikana kwenye serikali na kila mtu before to sign hiyo mkataba walitweet kwa sababu wanawaitaga mtu kama alishaenda kukadirisha kampuni na mwenzake wanawasomea kampuni yenu ni hivi na hivi. Mkikubaliana na maamuzi ambao waliwasomea then mna sign. Sawa. Na kitu kingine ambacho watu wabia waliongeaga sana wakujuaga mimi maishani mwangu sijawahi kuchanga business na mapenzi. Maisha yangu mazima yani ninavyoniona na umri wangu huyo sijawahi kuchanga business na mapenzi. Mapenzi ni mapenzi na business ni business. Sasa watu walikuwa sema kwa sababu Mariam alikuwa anatoka na fani kimapenzi labda ni sijawahi. That's why tumeendaga kwenye mkataba kwa sababu nilikuwa nasema hivi unaweza ukachanga mapenzi na biashara. Ukatumia pesa, ukatumia nguvu, ukatumia akili. Alafu kesho mwanaume wako akamchukua mwanamke mwingine. Wewe unatoka. Kwa hiyo mimi sijawahi kuchanga mapenzi na biashara. Maisha. Yeah. Kwa kuhusu na ningaliki namalizia. Kuhusu kusema eti au kifika unashinda au waliokuchafua kama siwezi nikawakasirikia kwa sababu aliyeongea yote mimi mtu akiniongelea na nichunguzaga maisha yake. Mtu wote akiniongelea yani najaribu kutafuta nafuatilia maisha yako. Nikishaona yani mwenyewe pale najipaga jibu huyu ameongea kwa sababu ya hivi. Kwa sababu nakuona tu sasa unaanzaje kuongea kitu chenye huna tacho ushahidi. Sasa mimi ukishaniongelea na kuangaliaga sasa walioniongelea wengi akili shakafyatuka kwa hiyo mimi singefuata kufuatiliana nao. Na kuwasamea lazima niwasamee kwa sababu wajua pekao wajielewe. Nitakosa kumsamea aje? Hata Mungu anasamea. Mimi na sasa hivi sina matatizo naye au sina matatizo nao walioongea wote kwangu yashagaisha. Sinaga matatizo hata kidogo kwa sababu hii ni dunia tunapita. Sasa kesho leo kusema leo namkasirikia fulani kafanya hivi. Huko kwa Mungu utaenda kwa disia nini? Kwa hiyo siwezi kukasirika sababu hata baadaye sijui kulikuja hata mchango wa marehemu Karim na yeye pia Mungu amlaze mahali pema peponi.
Baadaye kusema eti sijui tunasubiria kuona list ya Fani. Fani anafanyaga mambo mengi. Mimi sinatoaga msaada. Mimi kwanza mtoa msaada kwenye dini langu ni thawabu. Mimi natafuta thawabu. Ni thawabu kutoa. Nafurahi na kila siku mimi nikitoa lazima Mungu anifanyie maajabu. Sasa mimi siwezi kutoa sababu fulani amesema. Mimi natoaga, naanza nikatoa hata kwanza siwezi kuongea kuhusu kutoa kwa sababu tunafahamiana maisha. Burundi ni nchi ndogo, Bujumbura especially nika mji kadogo, kwa hiyo tunafahamiana, huyu anamfahamu wenzake. Matendo ya fulani na matendo ya fulani, ndio maana muona hiyo issue haikuzaga sana. Kwa sababu wenyewe kunifahamu wananifahamu na ndio kupata tu cha kuongea. Ni issue imepitikana kwa 1 week, baadaye ikaisha. Kwa hiyo ningekuwa niko mtu mbaya, ningeongelewaga sana. Kila mtu angetupia mapovu, lakini haikuongea sababu wananifahamu. Tunafahamiana. Bujumbura unakuaga, tumezaliwa hapa tukakulia hapa, mtu unakuwa unamfahamu huyu mtoto wa fulani, maisha yake nayafahamu, huyu katokea sehemu fulani, maisha yake namfahamu. Kwa hiyo mimi siwezi nikawakasirikia waliosema, nishaga wasamee kitambo tu. Amafaranga ibihumbi 10 sasa twazi ahani isi yacu igeze. Nibaza ko atari amafaranga menshi ku muntu azanye umuririmbyi avuye hanze y'igihugu kandi akaba afise n'abaririmbyi we ngaha mu Burundi nyene yashize muri ro show. Abase amafaranga menshi ku muntu yavyiteguriye kuzoja muri ico giteramo. No babwira ko mu Burundi ariko twenyene twari dusigaye inyuma gukora amashow y'amafaranga nkaya yarengeje. Mu bindi bihugu vyose ukunda gusanga ari 10, 20, 30 kuduga. Urantegera mbwa ikintu rero waragishimye kumva nyene muri wowe ukunda umuziki nkeneye kuja kuryoherwa umuziki kuko umuntu wese arafise umwene yakira umuziki hari umuntu umuziki umufasha kwibagira ibintu bibiri muri we hari umuziki umufasha yani bivaye n'icyo gufasha nibaza yuko ari anti stress mugiye ari anti stress nibisanzwe kujya kugura itike y'ibihumbi 10 kurushe kuza kuraba show hama kuba twaragize VIP ibihumbi 50 100 nuko twagerageje kuremwe dusubiye kuraba amaorganisation amaconsequence kuri kusanga ari amafaranga nyene kumbure niko igihugu cyacu abene igihugu tukingana gutanga amafaranga ngana nkuko kandi uri ahantu heza nka hajya kuri arena nibaza yuko ataruzimbo bugiriwe kuko wicaye ahantu kama umekuja na makeup yako utarudi nayo sio ile fasi sogea fanya hivi umuntu agwagaze hejuru agusumbije uburebure umeka umetulia kwa hiyo ni bei nzuri na ni bei ambayo imekuja kuwarahisishia watu wote. Turashimiye kwanza kuona novuga kuvyerekeye corona. Mu Burundi nayo bana. Mbo turashimiye kandi kuvyavuze kuvyerekeye corona turashimiye urongo igisagara cha Bujumbura ufungene yadufashe mu mugongo araduruhusha kuko yarinze duhuruhusha nuko abazi ko ico gitaramo kizoba kandi akeneye kugifata mu mugongo kandi ivyo vyerekeye byo gusunikana bya corona vyiki biratunganyije zoita bakarabe babane binjire oya hariho badesinfectant mzacha mkarabe ya mamigera muisikie hanze ama mwinjire. Nadhani umekosea kwa sababu kuna radio CCB FM please. Iko miongoni mwa radio ambao wameanza kuongelea hii show. Kwa kuona yani walivyoona cover kwa mara ya kwanza waliongelea sana. Buja FM pia. Kina Edson mpaka natumiwaga na hata nikawa dereva wangu akanitumia ka audio amerekodi radio fulani nasikia. Na kuhusu bango zimebandikwa tu mtaani au mpaka niwaoneshe. Hata kwenye mimi napita kuna naona mtu anapiga hata picha kwenye bango tu kawaida ama mambo ya mapoto Uswazi kwa sababu mnajua Alikiba ni Mswahili na Uswazi Mabuyenzi Manyakabiga Buiza nini kwa hiyo hivyo viko na pia tumebakiza siku 7. Kwenye hizo siku 7 yeye anafika tarehe 22 Burundi. Atakaa karantini kwanza kwa sababu anapitia chini. Atakaa karantini ya asante. Atakaa karantini alafu tena kitoka kwenye tarehe 24 kuna road show, kuna kuongea na watangazaji kama hivi mlivyokuja. Hiyo yote ni promotion. Nadhani pia sasa hivi tunashukuru Mungu Burundi na kuna na mambo ya utandawazi. Sasa hivi hata mwenye simu ndogo anapata Facebook. Tulipana paka sponsor kwenye Facebook iweze kutangaza show yetu.
Nani hawajaona cover kwenye Facebook yake? Tumetag Burundi. Zimezunguruka sana, unaona. Kwa hiyo sasa hivi yani hivyo zipo tu, atakaye kataa kuja hata sema sisi kujuaga, amekataa kuja labda kwa kuogopa bei au kwenye mambo yake binafsi, sio kwenye matangazo, kwa sababu matangazo unaona watu wanafanya. Hata wao wasanii ambao tayari wapo kwenye bango wanajaribu, mmemwona Sadbi amepost Instagram yake, na wale ambao wanamfollow ndio wanawaambia wenzio, jamani unaona Sadbi ameposti, ana show hivi na hivi. Na wana kumfollow Alikiba. Nadhani Alikiba pia ni msanii mzuri wa kufanya naye biashara. Mnaona acha posti show mara ngapi? Mara nyingi tu. Unaona? Sio kama eti kama wale wasanii umempa deal, mmemalizana ka posti ni moja au mara pili. Yeye kasha posti takriban turu 6 na bado hajaja sasa. Unaona kama mambo yanakwenda vizuri. Kuvyerekeye sponsor nibaza yuko mwagerageje imikino umuntu yari yakoze yibaza kora mu bindi bihugu yo usohoye like cover cyangwa umuririmbyi azwi agapostinga abavuga ati Burundi ndaje, Tanzania ndaje, Uganda ndaje, ama company no nyine atagaragaza kumurondera uranegeye kurondera abari muri organisation bimeze gute urumva kugira bashobore kumenya ukungene basunika business yao, umva ama service abajanye na marketing atagerageza kumurondera. Nukuri no babwira yuko tugeze turo kumuntu aturondera. So nibaza ko ari kuno uvuga ari maybe ni ukwere mu show umwaka nkuko beshi aba twageze batanga market bavuga ngo budget ngo zaraheze kwera ngo ari no dutanze ikete twadodoye kuko uradodoye winjiye watanze ikete wasiguye ivyerekeye giteramo bakwishuye ati wapi twe mu budget ntiyifashe neza ko ari mu show umwaka. Nibaza yuko mugerageje kuraba hari sponsor mwabonye ya company nga mu Burundi sigura yuko itabonetse mugabo nticabujije yuko giteramo gitatara kije imbere kuko urinze utunganya giteramo ufise plan A na plan B bishitse. Asante sana. Kwenye hilo la kusema eti watu kuachukua vibaya kama watangazaji, mimi mwenyewe ni mtangazaji, kazi ambayo mnaifanya mimi mwenyewe naifanya, na siwezi kufurahia mimi mwenyewe nirudishwe nyuma au nichukuliwe vibaya tokiana na gisi nataka kuja kutafuta habari. Kwa hiyo hicho kitu na promise kwamba kitu kuwepo, kwa sababu priority ni nyie. Bila nyie issue haiwezi kufika sehemu yoyote. Kwa sababu mimi hiyo naweza kusema hiyo changamoto shaipitiaga, ndio maana sitoruhusu ikuje kukuta watu ambao niko kwenye organization yote wapate. Nadhani mnakumbuka hata last year kwenye show ya Asday hakuna mtangazaji aliyerudia nyuma. Lakini kuna mtu anakuja umfahamu akwambia mimi ni mtangazaji, hana hata baje, huyo utafanyaje? Sitamwambia wewe hapana. So kwa hiyo ukiwa uko na badge, kwanza kuna wanyama ambao mkuja kwenye conference, kuna karatasi nitajiandika hapo kwa sababu mnaendelea kutusaidia promotion. Kwenye hiyo karatasi ndio zile badge zitatokeaga. Sasa wale ambao wanatusukumaga wale hawajui thamani yetu, mimi naijua thamani yangu na nataka hiyo thamani yangu na ndio thamani yenu. Kwa hiyo hicho kitu kitatokeaga, lakini kitu ambacho nadhani kaongelea hapa mjue, ile sehemu ya arena ni sehemu ndogo. Kwa hiyo tukiingia sisi wote pataja, lakini sisi wenye wako tayari tutakutana FE. With designer nadhani ni msanii chipukiza ambao nyote mnafahamu. Naona kazi zake, nyumba yake kitoka, mnaona watu washabiki wanachukuliaje. Kuhusu kumpika sasa hivi nafanya mazoezi na dansa wake. Nadhani itakuwa mara ya kwanza yeye anaingia stage na wadansa. Sababu siku zote anaingiaga mwenyewe, ulimuona Gera mbona wapi? Anaingiaga mwenyewe hata Makozi wapi. Kwa hiyo itakuwa ni mara ya kwanza anaingia na madansa kwenye stage. Kwa hiyo iko anajipanga tu vizuri kwa sababu yeye mwenyewe hataki kujiangusha, sio kutaangusha sisi, yeye mwenyewe hataki kujiangusha kwa sababu itakuwa ni first time anaingia stage akiwa na madansa. Kwa hiyo iko anajiandaa vizuri, na kizuri ni msanii at least kwenye nyimbo zake ambazo yuko nazo sasa hivi anaweza hata kachia dakika hata sekunde 30 hata dakika moja watu wakaimba sababu wanazijua. Kwa hiyo ndio vizuri tu, iko anajiandaa vizuri yeah. Bana mimi nawashukuru, namshukuru sana La Vista. Mzee baba naona amefika. Bana shukrani sana. Na nyinyi wote shemeji yangu pia nakushukuru. Nashukuru watu ambao mmefika, media ambayo yako hapa. Niliwaambia hii haikuwa press conference ya kuongelea kitu kimoja, ila kesho tu. Sababu ya show inakuja tarehe 24 na tutaambiana, tutatafutana kwa sababu sisi wote tuna namba, tuna manamba, tunatafutana, tutaambizana na tutatafutana. Kwa hiyo show
press conference ya 24 ndio tunasubiria vizuri kuongelea. Sasa hivi ilikuwa ni yale masuala ambayo watu walikuwa nao kwa sababu ya DJ Fani. Tulikuwa tunataka kuyaweka wazi na watu waelewe. Pia nashukuru sana nyote ambao mmetazama vipindi vya hizi media ambazo ziko hapa. Ni media ambazo zinajitolea kufanya kazi. Sio kwamba vifaa na akili za watu ambazo wanatumia na muda vinatosha kwenye malipo ambao wanayapata, no. Lakini kuna ile kujitolea, kufanya kitu tunajitolea. Imperial TV, Niko TV, Bujumbura TV, Buja Hit, Platform Show, hao wote nashukuru sana. Nashukuru pia watangazaji wa DFTV. Unajua kuna kipindi hata unafikia unapitia kwenye kipindi kigumu, lakini ukiwa na watu ambao wamekuzunguka wanakupa motivation fulani ya kuweza kuendelesha, yana usihofu na mambo ambayo yanasemekana au yanapitikana. Kwa hiyo vijana wa DFTV, kinyume kuwa mimi ni boss wao, yani sioni kitu kingine ambacho tunaweza kusema nitawalipaga, kwa sababu ni watu ambao waelewevu, pia na watu ambao wanajua wanafanya nini kwenye hii industry, kwenye hizi kazi. Kwa hiyo nashukuru sana DFTV, nashukuru sana nyinyi wote ambao mmefika. Mungu awabariki na wapendeni sana, na watazamaji wetu Mungu awabariki pia. Waendelee kushare linki za ma TV online Burundi, kwa sababu Burundi ndio nchi pekee ambayo TV online hazilipi kiasi ambacho mtu ametumia kwenye gharama ya kuweza yaani kulipa. Unaweza kufanya biashara, kwa mfano umeinvest 100,000, lakini kwenye siku 2 siku 3 watu wanapata hata 150,000, mshaingiza 50,000, lakini kwenye TV online sio hivyo. Kwa hiyo mbarikiwe sana, namshukuru Eva manager. Nyote nawashukuru. Asante, nawapenda sana.